Azwi ku izina rya Sositene, papa wiwe yitwa Abenegihugu, akaba avuka muri agacimbiri nyene, akaba adukunda cane, ariyo mpamvu dufise umunezero. Abenegihugu barashima cane kandi Imana irushize kumuha umugisha cane, n'ahari agubwe neza, Imana imuhezagire. Ego mbega kuri uyu mutumba wanyu musanzwe murongoye muba mufise ico gikorwa cahora kiba n'umuntu umwe akunze kuza gufasha abenegihugu ngaha canke hoba hariho abandi bahora bagira ico batanze kuri uyu mutumba wanyu? Reka tubaramutse tunabashimira cyane mwebwe mwese bakunzi ba Mabaye Media TV, mwebwe mwama muriko muradukurikirana. Ego tubasabe ikiganiro ko mu kironse banza murabe ngaho kuri YouTube yuko mwamaze kugira s'abonner canke subscribe. Kuba tarabikora ca mubikora mugire s'abonner canke subscribe, muca mubona hari agakengeri muca mugakorako. Mumaze kugakorako muca mubona ahanditse toute canke all, nahone muce muhakora kugira ikiganiro cyose tuca Mabaye Media TV tuzoshirako ngaha kizokwame kibashikira. N'ubu nyene twongeye tunabasabe kandi mumaze kubona iyi video raba handitse partager canke share, muca mupartager murungikire abagenzi banyu kuri Facebook, kuri WhatsApp, imbuga nyinshi zitandukanye mushobora kurungikako iyiriye canke link kugira musangire n'abagenzi ibyiza canke ibikorwa vya Mabaye Media TV twama tubashikiriza cane cane bibera ngaha muri commune ya Mabaye. Rero nkuko muriko murabibona ku masanamu twafashe urugendo tuduga hejuru ku mutumba wa Nyagaseke, hejuru mu gacimbiri bita Jagamba, niyo ubu turi. Murabona ko n'ahantu hari ucubona igisagara c'Amabaye neza cose, ukibona ukiri hejuru. Twamenye amakuru dutevye tuca tudugayo, mugabo twasanze ibikorwa bitaratangura neza. Twabishikiyemwo, murabona ko ari amasaha y'umugoroba, rero mpave mutubabarira mutugire ikigongwe ku masanamu tuba tubashikiriza, kubera ko amasanamu tuba tubashikiriza amwe ntabona neza, ariko byavuye kuri twebwe, byavuye ahanini kubera ko bwaciye bwira ibikorwa bakibikora. Rero ahantu twagiye twumvise amakuru yuko hariho imvukira, twumvise ko hari imvukira y'umutumba wa Nyagaseke yashatse kugira ico ikoze mu gufasha abandi benegihugu bavuka hamwe ku mutumba umwe mu gacimbiri kamwe, mu kubarungikira umwavu. Umwavu tuhasanze ubwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere bita totahaza, ubundi bita imbura. Aho rero urugo rumwe rwose rwagiye ruraronka ibiro 10, 8 bya totahaza na 2 bya imbura. Aho rero nkuko twabibonye ingo 25 zose zaronkejwe ibyo biro 10 by'umwavu w'ikizungu, ushobora kuzofasha kugira ibitegwa byo kuri uwo mutumba wa Nyagaseke canke se mu gacimbiri ka Jagamba bishobora gutotahara, bishobora kumera neza kandi bimbure byinshi bishoboka. Kurikirana rero ikiganiro cyose nkuko twagikoranye n'abenegihugu, ukungene bashimira iyo mvukira yabo, iyo mvukira ku mutumba wabo, ukungene yagize umutima wo gukunda abandi, wo kwibuka ku mutumba asanzwe avukako, banatera n'akamo basaba n'abandi n'izindi mvukira zo kuri uwo mutumba, eka ndetse n'imvukira zo muri komine yose y'Amabaye bazokwamana ntaryo zibuka aho zataye uruzogi
ku mitumba itandukanye zavuye ko muri komine ya Mabayi. Bakunzi ba Mabayi Media TV muriko muradukurikirana, reka tubaramutse kandi tubashimira kukungene muguma mudukurikirana. Murabona ko duhagararanye n'umushitsi kuri Mabayi Media TV, reka tubanze tumuramutse imbere yuko twidondora. Turabaramukije. Amahoro y'Imana. Byo kunda ko mutwidondora? Yego cane, je nitwa ku mazina nitwa Nzomutakuzi Daniel, nkaba ndi mukuru w'umutumba wa Nyagaseke. Aha turi kaba mu gacimbiri ka Jagamba, tukaba turi kumwe n'abenegihugu. Muri kumwe n'abenegihugu, urabona ko turi ku masaha y'umugoroba, mwaje mu biki? Aha ngaha twaje kubera ari umugiraneza w'umuryango yatwiyumviriye ko kugira ngo aduhe agafumbire, na cane cane tuba ku mitumba ihanamye, aho inkukura usanga yatwaye ubutaka, ariko kubera inyigisho duhabwa na leta batwigisha guca imikobeko kugira dutunganye isi neza, kugira ngo turime tweze turonke ivyo dufungurira imiryango n'ibyo dusagurira isoko. Muri iyo ntumbero nyene umugiraneza akaba n'imvukira muri aka gacimbiri yiyumvire ko kuri aba banyi n'aho avuka kugira ngo abahe ifumbire. Niyo mpamvu mubona abenegihugu bari hano kugira ngo basabikanye iyi fumbire yabarongokiye, kandi turanezerewe cane, turafise umunezero mwinshi. Muvuze ko ari umugiraneza wimvukira ngaha, mbega byokunda ko mutubwira akazina kiwe nimba atari banga? Azwi ku izina rya Sositene, papa wiwe yitwa Abenegihugu, akaba avuka muri agacimbiri nyene, akaba dukunda cane, ariyo mpamvu dufise umunezero. Abenegihugu barashima cane, kandi Imana irushize kumuha umugisha cane, n'ahari agubwe neza, Imana imuhezagire. Ego, mbega kuri uyu mutumba wanyu musanzwe murongoye, muba mufise ico gikorwa cahora kiba n'umuntu umwe akunze kuza gufasha abenegihugu ngaha, canke hoba hariho abandi bahora bagira ico batanze kuri uyu mutumba wanyu? Mu bisanzwe vyari bimenyerewe n'amashirahamwe nka Zowa, Concerne n'abandi, mugabo nk'imvukira jewe ntwara umutumba niho nkibibona, ariyo mpamvu nk'umuryango nk'ababanyi banezerewe cane iyi ntererano y'umukozi w'Imana Sositene. Mbega irya fumbire muba muyizi amazina bayita gute, ko twabonye yogira n'ubwoko bubiri? Ego, cane cane nire ariyo bita totahaza hamwe na imbura. Muravuze ko kuva mutwaye uno mutumba aribwo bwa mbere mubibonye ku muntu w'umugiraneza avuka ku mutumba, ashobora kuba yari mu ahandi hantu ariko akiyumvira ku bantu basigaye ku mutumba. Nakahe kamo wotera imvukira zo ku mutumba wawe zitaba ngaha kuri uyu mutumba, zishobora kuba ziba mu bisagara bitandukanye biri mu gihugu c'u Burundi, canke mu bisagara bitandukanye biri mu bindi bihugu? Kuva ntangira gutwara uyu mutumba je niho nkibibona. Akamo rero notera n'abandi bimvukira aho Imana yagiye itera iteka, bakaba bakorera hanze y'igihugu, bakaba bavuka ku mutumba wa Nyagaseke, ku bucimbiri butandukanye, kuko uyu mutumba ugizwe n'ubucimbiri butanu: Jagamba, Kiriba, Ruronge, Kamurehe na Kinombe. Abo bose boba bumva aka kamo ari imvukira Imana ateye iteka ikabaha uwo mutima w'urukundo, ikongera ikabaha n'uburyo yuko bokora igikorwa nk'ico imvukira Sositene umukozi w'Imana duhaye, akaba aduteye iteka, agatera iteka yahavuka n'agacimbiri ka Jagamba. Mbega abo bavuka ku yindi mitumba, bavuka muri komine yacu na cane cane ya Mabayi, bobo wobatera akamo gute? Ni nkako nyene, by'ukuri umutima w'urukundo nigo Imana idusaba ko tugira urukundo, na cane cane nk'uko Imana yadukunze. Ngaca rero mvuga ko ku mitumba yose igize komine Mabayi, ni imitumba 23, bose bagize urukundo nk'uru rwo gufashanya no kwibuka aho bataye uruzogi, no kuvuga n'umuco mwiza cane, n'abandi bokwigirako bakaraba bakabona ko ari iterambere rishika ku banyagihugu rivuye ku mugwizatunga runaka, imvukira runaka afite ubwo bubasha, afise urwo rukundo, abagiye babikora nk'uko biba vyiza, kandi abenegihugu barashima.
abenegihugu maze gushima rero n'Imana icishima kandi Imana igaca itanga umugisha. Murakoze cyane. Yego, hariho abantu bakunze kuronka imfashanyo ntibazikoresha nk'uko vyategerezwa. Ugaca usanga nk'ubu bararonsa ibiro 5, 8, 10, mbega dusubiye inyuma gato baronsa ibiro bingahe bingahe? Turiko turaraba ntabwo turaheza kugira ivyegeranyo, birashoboka ko vyoba ibiro 10 canke 8 bitewe nuko hariho abantu bariko baraza nabo bisaba ko umuntu abiyumvirako, ugaca usanga urutonde rw'ibiro umuntu ateza gutwara birapungutseho gato. Ariyo mpamvu rero ni ibiro 10 mugabo bitaza kuja munsi y'8. Ego, nariko ndavuga rero nti hariho abantu baronka imfashanyo ntibazikoresha ico bategezwa kuzikoresha. Nk'ugasanga aronse ivyo biro 8 canke 10 agaca bigurisha. Bobo mubabwira iki muri aba bariko bararonka izifashanyo? Twakoze ibiharuro na cane cane kubo twanze twandika twararavye tubona ko ubusize bufise. Uko twakoze ibiharuro rero niko duteza gukora n'ibiharuro ukuntu bariko barayikoresha mu mirima. Umurima rero ugiyemwo ifumbire imbura na totahaza ugira ishusho ukwawo. Tumaze kuraba rero uwo murima ukuntu yagayaga duce tubona ko ifumbire yayikoresheje, kandi rero burya abarundi bateba kuguha bateba kukubwira uwazoyigurisha duce tubimenye rero uyu muryango uzokorana umuhamagare hanyuma avuga impamvu umugira neza bamwibuka kugira ngo muri mutotahare hama kaza kugurisha amafaranga y'intica ntikize. Akajambo kamwe kuri uyu mugira neza ashobora kuzokurikirana Amabaye Media TV akumviriza rino jambo mushikirije byo kunda ko mugira akajambo mu mushikirije. Uwo mugira neza akajambo tushikirije nako kumushimira gose byimazeyo. Yagize neza kuba yatwiyumviriyeko. Ariyo mpamvu twamusabiye umugisha mu gihugu cy'u Burundi twarashize Imana imbere muri byose. Nibwirizwa shingiro nabishingira intahe Imana niyo ya mbere kuba yatwiyumviriyeko akaduha ifumbire kugira ngo imirima yacu itotahare. Turamushimiye cyane ahari yumve ko ahavuka abavyeyi ababanyi bamushimiye cyane arushirize kururanirwa. Imana imuhezagire nukuri twanezerewe turabonye ko ubwa mbere tubona ibintu nk'ibi azobandanya umutima afise aho zoshitse no ku bandi abafasha abafise ibibazo ni benshi cyane. Ego nkuko mubona twaduteramanye n'umukuru w'umutumba wa Nyagaseke. Reka rero tugushimira cyane umukuru w'umutumba wa Nyagaseke kukungene muduhaye uno mwanya. Twabari ko mwari mu kazi kenshi ariko mwemeye muragahagarika muza kutuvugana na twebwe, turabashimiye cyane. Ego namwe murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Bakunzi ba Amabaye Media TV turabandanya nabo uriko burira. Reka mugabo turi kumwe na bamwe bamaze kuronka ifumbire barungika mugira neza. Amahoro Mutama. Amahoro cyane. Meze neza? Yego tumeze neza. Akazi namwe twangwa iki? Nitwa Nzungurire Yohana. Nzungurire Yohana baje gukora iki ngaha? Naje gutora agafumbire umugira neza yaturungikiye. Iyo fumbire ya mbega iri he? Ngiyi turi kumwe hano. Aha. Yego. Okay. Mbega aha ni biro bingahe? Aho ni biro 8. None ga Mutama, iyi fumbire wowe ugiye kwimaza iki biro byose bingana uko? No kuvuga tuyikoresha mu burimyi mu guteragira imbuto dushiramo kugira ngo ntuze turebe ko tworonka umwimbo. Ariko wewe ubwo urafata agacupa? Oya je simfata agacupa. Ufata agafana? Mfata agafana. Ubwo nizo havuyigurisha gacira gufata agafana? Sinzogurisha narinda kakeneye narinda kanyotewe. Wari ukanyotewe. None Mutama hari akajambo wobwira uyu mugira neza yashoboye kugira kubarungikira kano gafumbire? Uyu mugira neza twumushimira gose kuko yatwiyumviriyeko kandi ukadukoreye naho ari umugenzi ari umuryango. Si twebwe iyo bikorera gusa n'abandi azobibakorere, ariko uko yadukoreye kose twamushimiye. Nakahe kamotera abandi bagwiza tunga bavuka kuri umutumba wanyu mbere n'abavuka muri commune muri rusange? Akamonotera nka bafite umutima w'urukundo nk'uyu umugenzi yatugiriye n'abandi bokurikira kugira ngo bafashe mbere nkaho bavuka cangwe mu yindi miryango ntuze yo hirya. Eriga Imana nihizohera ko bahezagira. Natwe rero uyu mugira neza turamushimiye kandi turamukengurukiye. Imana imuhezagira. Turagushimiye cyane. Turakengurutse natwe. Murakoze cyane. Amahoro mama. Amahoro neza. Mumeze neza? Yego turashimye. Mwitwa ngwiki?
Nitwa Tangimana Rachel. Natangimana Rachel waje gukora iki ngaha? Ni kuvuga naje kwakira ifumbire uyu mugira neza yipfuje kuduhereza kubera ko ari mu mavuko yo kugatumba hano iwacu nuwo ku mutumba wa Nyagaseke gacimbira ari Jegamba. Hanyuma n'ukuri turashimye iki gikorwa dukoreye cyuko turose aka gafumbire, turashaka kugateza imbuto kugira ngo noneho turonke umwimbu ushobora kudutunga no gutunga imiryango. Nukuri turashimye, Imana imuhezagire cyane kuba yiyumviye uyu mutima w'urukundo, akaba yipfuje kugirira neza ahantu avuka. Ntabwo twabura gushima, Imana ikomeze kumuhezagira cyane, imuhezagirane n'umuryango yarose. Nukuri ndashimye cyane, Imana ikomeze kumuhezagira. Ni kuri kuba yiyumviye gukora iki gikorwa cyo ku mavuko iwabo, ku mutumbi wabo. Ndifuza neza ko n'abandi bagira neza nabo bashobora kuba babona ukuntu ariko aragira neza, nabo bashobora kugirira abandi neza ku mavuko yabo, ku mitumba yabo, noneho agakomeza guhezagirwa. Yuko umuntu iyo yumviye gukora igikorwa nk'iki, gikorwa cyiza kandi gishimwa n'umuryango, ndibaza neza ko bakomeza gushima cyane. Ndifuza neza kuba aduhaye iyi fumbire, nacu turashaka gukurikirana kugira ngo duteze uduharage, duteze ibigori, noneho turonke umwimbu dukurikije ukuntu tuzoba twawukoresheje. Nukuri nacu twari tubikumbuye cyane, aka gafumbire ni keza cyane. Reka tugushimira cyane. Yego. Amahoro nawe? Biri gute? Turashima. Meze neza? Meze neza ko maduha ifumbire. Witwa ngiki? Nitwa Janine. Naze Janine. Waje ngo kuraba iki waruvuze? Twaje kureba ifumbire tuzorendesha imirimo twateye. Ubwo nazo kagurisha we gajyana. Oya ntabyo no kugurisha kuko naje muri ko mundira neza mu ifumbire yo kurondoza imirima twagize. None muri uyu mwanya urafise amasizi y'ubusizi warimye ku buryo uzoca ushiramo kono gafumbire? Ndayafise cyane, narindi ifumbire yo guteza. Gende neza. None bagafumbire ukaronka? Ndakaronza nakoze. Mubwira akajambo umuntu umugira neza arashobora kukarungika na kahe kajambo mu mubwira? Ijambo tumubwira niko yo batuje neza arakoze. Turashima. Murakoze cyane mwebwe. Turabandanya. Je amahoro Mutama? Amahoro neza. Meze neza? Yego ni sawa. Amakuru yanyu? Ni meza vere. Nitwa ngwiki? Nitwa Bizimana Mathias. Nakahe kajambo wobwira uyu muntu ashoboye gukoranya abantu bangana ko akabaha akakana? Mu byukuri nobanja kumushimira kubera ko yibutse abarimyi kugira ngo baronke ifumbire, kugira ngo mu mwameza zoza biteze imbere baronke ibyo barimye basarure neza. Abaronse ifumbire cyo babwira iki? Burya kugurisha ifumbire bagabiye burya ni bibi. Burya umuntu akugabiga cugurisha uburyo bukoze icyaha, kuko haba ari abantu babakeneye ko babokoresha icyo kintu babagabiye hama ugashobora byonona, ni bibi. Kere ko ndavyiyumviye. Nakahe kamotera abandi bagwiza tunga bavuka kuri mutumba wanyu canke bavuka muri commune yacu amabaye? Nuko bo kwishira hamwe bakibuka abakene basigaje ku mitumba yabo bavuye. Turagushimiye cyane. Namwe. Amahoro Mutama? Amahoro nyakubahwa. Meze neza? Imeze neza cyane. Amakuru yawe? Amarende kabisa. Witwa ngiki? Yitwa Mbonimpa Gabriel. Mbonimpa Gabriel. Ko tukubona ngaha muri amasaha y'umugoroba bwije uri mu biki? Baje kugabura akafumbire nyakubahwa yari uteye iteka umushinga ntahe idi societe nimvuke ayo ngaha ku mutumba wacu wa Nyagaseke. Hama rero twagize gutya tubona atwibutse avuga ati byose bana biwacu sinobura ico nofasha, reka ndabaha agafumbire kumbure muze ukoreshe mu buryo bwo gutera utugo cyangwa uduharage. Rero mu by'ukuri umunezero ni mwinshi rwose, dufise ibyishimo bidasanzwe kubwo uyu mutima w'urukundo umuvandimwe yagize. Rero je numva ntabwe no mushimira. Ego mbega kuri uyu mutumba wanyu wa Nyagaseke ho bari abandi bagwiza tunga basanzwe bawuvukako? Bagwiza tunga barahari, kandi nkacangiraho ntera akamo abo bagwiza tunga nyene
kugira ngo baze baribuka abandi batishoboye kuko Imana rero bateye iteka ibaha umugisha rero ni nayo mpamvu bokwibuka abo bari nabo batishoboye kugira ngo nabo barebe ko hari aho bogera. Ego akajambo kamwe wobwira uyu mugira neza Idi Sostene yagize ica abarungikiye ku mutumba wanyu. Iri Sostene ahari mu by'ukuri ndamushimiye turamushimiye rwose kandi turamukengurukiye rero uyu mutima w'urukundo yagize arawuhorane nejo bundi twibuke ntacaca ngaho kumbure ngo narakoze uwamye akora asaza akora rero ahari Imana imuhezagire imuha umugisha hama kumbure umwami nabigomba tuzobonana Imana imuhezagire je numva aricyo novuga. Reka tubashimire cyane murakoze. Mara Mutamba mahoro uraje kugabura. Yego ndahejeje. Ego byabavuye bakora ko nabonye abantu benshi. Nahejeje kugabura ndagabura neza abanywanyi bose bashimye ubu rero ndabona ko amasaha ahageze ubu ngubu tugeze mu masaha ya sizeri amasaha kuko niyo twabonanye kuko bavuye ku bikorwa iyo bariko barakora mu mirima ubu rero bagiye agafumbire baronse bagiye kugatera kugira ngo babimbure baronse umugira neza ku mutumba yatwibutsa aravuga ati abana bo muhira kandabibuke kugira tuganire ako kumashiga ubu rero twamaze kuganira ako kumashiga twamaze kukabona hama tubanje kumushimira azohorana uyu mutima bari nk'abandi hariho abatiyumvira ibi ariko mugabo we yagize ati reka ndavyiyumvire none yavyiyumviye mu by'ukuri turamushimiye hama mu by'ukuri azoza aratwibuka n'ubundi ntavuga ati ngo kizejo nakoze n'ubundi azoguma akora wamye akora asaza akora hama rero mu by'ukuri ndazi ko ari umwana twakuranye jewe nkaba nitwa Bigirimana Serewusi ku mutumba wa Nyagaseke nabo turi kumwe akaba ari umubanyi wacu mu by'ukuri azohore gutyo Imana imuhezagire azoronke byinshi atanga aronke n'ibyahana n'abandi. Nakaye kamotera ku bandi bavuka mutumba canke bavuka komine batifuza kurungikira abo basize ku gatumba. Turafise benshi ababona ko iyo bariko barayibona nabo nyene barabiyumvira avuga ati nyamara rero bajya batware ko bari ku mitumba reka tubibuke bajya abantu kugira ngo baze baragana n'abenegihugu kuko burya abari ku mashiga nibo bamenya ibihiye hama rero ibihiye aho bari nibaze baratwibuka kugira ngo n'abandi tugane n'abenegihugu babibuke kugira ngo nejo bazovuga ati bajya abantu bagiye hariya bagize ubumenyi reka tunace tugirene twibuka biwacu hama nkabandi abishimye nabo baze barakora ejo ntazo zarakora avuga ati naka ntiyakoze naka yarakoze twashimye yatangiye gukora tutama turi kumwe ari kure yacu umva rero yabyibutse Yesu ashimwe. Amen. Urakoze cyane turabashimiye cyane namwebwe. Yego. Nuko bakuzi ba Media TV mwabibonye twaduteramanye tumasaha yije turi hafi saa 12 n'inusu z'umugoroba murabona ko amasana mataboneka neza ariko niho nabone babitubwiye kuko bari bagiye kurima ahantu canke guteragira aho bazoshira ino fumbire barungikwe n'umugira neza. Rero mwebwe mwese muko muradukurikirana reka tubandanye tubashimira mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu bagwiza tunga mumvisa kamo Abenegihugu bateye ibuka ku gatumba ni hano heza iyo ukoze ikintu ukagikora aho uvuka bose bagira bakuma amasheti twararonse imvukira reka rero tubashimire murakoze cyane.